twese ugiye mu ijuru urakaninazwa cyane mukama kubera iyi ngabire idasanzwe waduhaye twebwe abana bawe. Ububasha bwawe iyo bwakoreye mu buzima bwacu ibitugaragara ko byose biba bishingiye ku bitangaza. Izina ryawe geranda n'igiwawe mu buzima bwacu. Izina ryawe geranda n'iriganze mu kubaho kwacu. Ububasha bwawe nibwuruke bukorere muri twebwe. Imbabazi zawe nizize zidusage kugira ngo twemerwe muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Tukuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu kugira ngo tworoherwe mu gusenga. Muri iyi saa turiko turagusenga, udukundiye ducishe bugufi imitima yacu. Tugusaba ikigongwe kuri aho hose tudakora uko ushaka ko dukora. Tugusaba ikigongwe kuri aho hose dusuzuguza izina ry'umwana wawe. Dusaba ikigongwe kuri aho hose dutetereza ububasha bwawe. Tugusaba ikigongwe kuri aho hose tugirira ikigongo bwacu turitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Tuyatwikirije ingingo zacu ngo zireke kugoyagoya zigira ubuzima buhagije. Tuyatwikirije ibyacu kugira ngo tugire ubudahangarwa bwawe. Tuyatwikirije uruhanga rwacu kugira ngo tugire igikundiro cyawe. Tuyatwikirije ibitugu byacu kugira ngo dukomere ku bwawe. Tuyatwikirije akanwa kacu kugira ngo tuvuge ibesha icyubahiro izina ryawe. Tuyatwikirije ibiganza byacu kugira ngo duhe umugisha n'umugwiza. Tuyatwikirije ibirenge byacu kugira ngo turasaga inkuru nziza. Kama Yesu Kristo wowe jambo w'Imana, tuguhaye ikaze mu mitima yacu muri uyu mwanya mwiza wo kuzurana kubw'umwuka wawe akorera muri twebwe anyuze mu ijambo ry'Imana. Yesu turazi ko atanamwe wagiye ngo usige utakoze igitangaza. Uyu mwanya nudukure ku igitutu cy'urupfu, udutandukanye n'ururombo urwo ari rwo rwose, udutandukanye n'igisuzuguro icyo ari cyo cyose, udutandukanye n'umubabaro uwo ari wo wose. Turakwihereje muri iri saha, turakwihereje muri uyu mwanya, turakwihereje muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Tunezereze Yesu, tubohore Yesu, dutandukanye n'amakara, dutandukanye n'imivumo n'imikoshi. Mutima mweranda mwigisha w'ijambo ry'Imana, wowe muhuza w'umukristo n'Imana, wowe turohereza kuba mu rukundo rw'Imana.
kazura kaza neza kugira ngo tworoherwe, kuko iyo turi kumwe nawe turakomera, iyo turi kumwe nawe tugira agaciro, iyo turi kumwe nawe dukora iby'ubutwari. Turaguhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo byose byotyoze izina ry'umukama binyuze muri twebwe, tubikubwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye kugira ngo icyo cyose cyoza guhungabanya ubuzima bwacu Kristo, tubikubwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Kazura kaza neza nk'uko waje ku batumwa bwa mbere ukabakoresha ibitangaza, natwe nuze kugira ngo ijambo ry'umukama ryubake ubwa mbere twebwe, ryubake abariko bararyumva, ryubake imitima yacu, imitima y'abacu, ikwire igihugu ndetse rigere no ku isi kandi riyage iby'ubwenge n'ubutore n'ubunazwa bw'Imana. Ubwoko bw'Imana duhabwa umugisha muri byose na hose. Amen, amen, amen. Nzoshimagiza umukama n'umutima wanje wose mu nama y'abagororotsi no mu ikoraniro. Ibikorwa by'umukama birahambaye, bironderwa nabo bose babikunda. Igikorwa ciwe gifise iteka n'icubahiro, ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose. Yaragize icubahiro c'ibitangaza byiwe, yaragize icibukirizo c'ibitangaza byiwe. Umukama ni nyene imbabazi n'impuhwe, agaburira abamwubaha bose, akibuka isezerano ryiwe na naryo. Yareretse igihugu ciwe ububasha bw'ibikorwa byiwe mu kubwira intoranwa y'amakungu. Ibikorwa by'iminwe yiwe ni ukuri n'ingingo, amabwirizwa yiwe yose n'ay'ukuri. Ntiyigera yegayega, imyaka yose yashinzwe mu kuri no mu butungane. Yararungikiye urukiza igihugu ciwe cyose, yashinze isezerano ry'iwe imyaka yose. Izina ryiwe ni ryeranda kandi rirateye akoba. Ukubaha umukama niyo ntango y'ubwitonzi, abakora gutyo bose nibo banyabwenge b'ukuri, kandi ishimagiza ryiwe ryamaho na naryo. Bakundwa umukama aho muri komande zine z'isi, ini Zaburi 111 nareka umurongo wa mbere gushika ku w'icumi. Ubundi iyi Zaburi nibavuze mweneyo, mugabe iyi Zaburi yaficho kimwe 112. Zaburi 112 bavuga umuhigwe uwariwe, bavuga ingene yahiriwe umuntu yubaha umukama, agahimbagwa cyane n'amabwirizwa yiwe, ngo umuntu abamukomoka ko bose bazoba intwari mu gihugu, kandi urubyaro rw'abagororotsi ruzohezagirwa. Kimwe mu bintu bishobora gukura igitutu kibi ku buzima bwawe no kumenya ahari isoko ry'ibyo ukeneye, kandi iyo ni inkingi idasanzwe.
iyo ni inkingi ikomeye. Iyi nkingi ya 37 kuko turi kwigenekerezo rya 5 kwezi kw'icenda. Murazi ko inkingi ya mbere yatanguranye kwigenekerezo rya 6 kuko turi 6 zatangwa ni tariki imwe y'uko umunani zoyana ni tariki 9 z'uko kw'icenda. Umusite ku musi w'amajana 249. Iyi nkingi yakumenya ahari isoko ry'ibyo ukeneye. Buri hari ikintu ukeneye uca mu nzira kitarimo ngo ugiye ukirondera kandi ufite umwete ukakibura. Kujya mu isoko aba hari ahagenewe ibyamwa, ahagenewe ibyo kurya, ahagenewe resitora, ahagenewe akabari. Ugiye mu byamwa nibonezerwa no kushiza inyota nimba wari ugiye kozimo inyota. Ubundi bukomezi bw'umwana w'umuntu harimo kumenya inzira, ikibanza, igihe, umwanya. Harimo kumenya ikibanza giherereye mu icakeneye. Uko nawe ufise amafaranga yo kugura ikintu runaka wokibura cyangwa ukagitakaza kubera kutamenya aho kiri. Iyo uzi ko Imana itanga ubuhirwe, ukamenya ko gusenga bidukura ku inzitizi, ukamenya ko gusenga bikubakira urugo, ukamenya ko gusenga uganira n'Imana ikagukura ku ibisuzuguriro, ubuhiriwe. Iyo ni inkingi, kumenya impamvu y'ubutabago kwawe, kumenya hari isoko y'ibyo ukeneye byose. Ngo muri ico gihe mu nzu yawe hazokwamaho ubutunzi, mu nzu yawe hazokwamaho ubuhirwe, ngo kandi ubutungane bwawe uzokwamaho na ntacyo. Ni ryari? Ni ca gihe wamenye ko mu kubaha Imana ukugwa kw'igicu cyose, ibidushira kw'ikirere kibi, impamvu duhuzagirika, impamvu tubabara, impamvu tunanirwa, impamvu tubengwa, impamvu dutyozwa, impamvu tugwaragurika, impamvu tuvuma, impamvu turogwa, nuko tutaramenya icubahiro c'Umukama ingene kiganza muri twebwe. Kugwa kw'ikirere kibi, kugwa kw'igisuzuguriro, nta kindi kizobuza umurozi kukuroga, ni kubaha Umukama. Nta kindi kizokura inzara mu nzu yawe, ni kubaha Umukama. Nta kindi kizokomeza urubyaro rwawe, ni kubaha Umukama. Nta kindi kizogukura kw'ibyoya, ni kubaha Umukama. Muri ico gihe wiriwe kugezaho ngo no mu rubyaro rwawe uzohagirira ubuhirwe, ngo mu mwijima umuco uzokurasira kuguhishamwa mu bandi. Umwijima ni ca gihe co kunanirwa, ni ca gihe co kubabara, ni ca gihe co mu kaboyi, ca gihe co kutabona icokora n'icoreka. Kugira ngo ushobore kumenya impamvu
yo gutabagwa kwawe. Tunga umutima w'imbabazi, uhora ubabarira kenshi. Gira umutima w'impuhwe. Numara gutunga imbabazi umutima wawe, ukagira impuhwe, ubabarira kucyo wakorewe, ukagira impuhwe kukikiri gitutu ku buzima bwawe. Ugamva ari kwegera gukora iki, ukumva uyobowe n'impuhwe. Ibi numara kubitunga uzobuhiriwe rwose. Ninda kubyukuri Imana itokwirengagiza gutabara mu gihe atabaje. Ninde kubyukuri Imana itokwirengagiza kugirira impuhwe. Ni wa muntu nawe agirira impuhwe abandi. Ngo dawa twese byage ibyo utuye kuri icumuro byacu nkuko natwe tuye kuri abatubwiye nabi. Uwa kabiri n'umuntu afise umutima uremye, mu mutima wizigiye Imana. Arabakristo mwatakaje ukwizera Imana, mutakaje ukwizigira ububasha bw'Imana. Uwa gatatu ni umukristo yizigiye. Iyo wizigiye Imana ihagarara mu bubasha bwayo, ihagarara mu bushobozi bwayo, igakorera mu bukomezi bwayo, ikaguha icyo ishaka. Uwa kane ni umukristo afise umutima udahugumbwa. Ari igihe ugira umutima uhugumbwa ugahora mu mayira abiri kandi nawe yarananiye imfyisi. Bakundwa b'umukamo, bakobwa beza ni mwebwe cyane mukunda kugira umutima uhugumbwa, mwe n'abakenyezi. Gutunga umutima udahugumbwa ni gutunga inkingi y'ugukomera kwawe, ni gutunga inkingi y'ugutabagwa kwawe. Uwa gatanu umuntu atagira ubwoba. Ubundi Imana nimutera koba, ariko itera koba umwasi wayo, kandi umwasi w'umwana w'Imana aba ari umwasi w'Imana. Uwo muntu aba afise ububasha bwo kwihweza bariko baramugwanya, ariko baramusuzugura akabiga. Uwo muntu
none Imana niyigarireka ngo ashikigwe n'inkuru mbi y'agacamugongo. Urahiriwe wowe ugirindwe utanga utitangiriye itama ugafasha abo. Uwo muntu aba amaze kumenya inkingi imunjiza mu gihe ciwe cy'ubutabazi, amaze kumenya hari isoko ry'ubutabazi, ngo atanga atitangiriye itama agafasha abakene. Uwo muntu ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose. Ndabashimiye abakristo mwese mubibira imigambi yanyu, mubibira amagara meza yanyu, mubibira ubwenge bwawe. Harimo Kristo yavutse umugabo yamaye amafaranga yo kugura amakaye y'abana, weka imbere y'iko ndayagura wacabona nkwiye kubanza kugurira abana n'abadafise ikimara igihe kibiyumvirako, ukandi mukama yumve ko mbibiye ubwenge bw'abana banje. Uyo muntu afise ubudahangarwa, afise ikirere ciza cyo gukoreramo, afise ikirere ciza cyo gukoreshereza mw'abana biwe ibyo adashobora kwibaza. Umubisha wenyine abona ubuzima bwiwe akajingitwa, akaryanya isya z'amenyo, akaryanya amenyo, agashira yonga, ibyipfutso by'ababisha bizozimangana. Mbwira ikintu wokora Imana ikakwitaho gushikaho umwasajingitwa. Muri abo bantu ndwi, muri izi nyifato z'abantu ndwi bamaze kugira inkingi ishingiye ku kumenya ahari isoko, ahari intandaro rw'ubutabazi bwawe, uzohiriwe n'uburimo. Kizokubwira kurimwo nuko wubaha umukama. Icya kabiri, uhimbagwa n'amabwirizwa y'umukama, kandi umenye nimba bimeze uko n'abagukomoka ko bazobibyaza umusaruro, kandi umenye nimba bimeze uko mu nzu yawe ntacyo kurya kizohabura, ubuhigwe n'ubutunzi buzoharangwa, mu mwijima umuco uzobarasirako. Icya gatatu, n'umuntu afise umutima w'impuhwe. Niyo utanze ingurane ugatanga umuntu azi gutunganya ibintu byiwe akurikije ingingo.
kubera kwiyisi ireka ibintu bitsikamira ubuzima bwacu kenshi wari ukwiye kwitwararika iyi mico myiza igaragaza umuntu afite ubuhigwe mu buzima bwiwe, umuntu yamaze kugera ku isoko ry'ubutabazi ry'ugukurwa ko ikirere kibi. Ubuhigwe bubaho, umunezero ubaho, ubwiza bubaho, ibyishimo bubaho, ubudahangarwa bibaho, ariko ninde abihabwa? Ninde yabigenewe? Kugwa kw'igitutu c'abadayimoni, kugwa kw'igitutu c'ubugugu, kugwa kw'igitutu co kwisuzugura. Uva neza ko ubuhigwe bubaho kuri uyu muntu afite ingeso, afite imico ngo atanga atitangira yitama agafasha abakene. Nubushaka gutandukana n'umubisha igakugorokera Imana, igakubaha Imana, igakumenya intandaro impamvu iyo munezero wawe. Aha niho Dawudi yavuze ngo Mukama yashikije ijambo Mukama wanje ati niwicare iburyo bwanje gushikaho nzogira abasi bawe ndapfa ibirenge byawe. Buno butsinzi, buno budahangagwa. Dawudi yavuze ngo nayo ubukomezi bwanje Imana izo iramvurira Isiyoni. Ngo ibikora gushikaho jewe Dawudi nganza no hasi gushika mu basi banje bose. Amwasi wari mu mwami. Icyo Mukama yarahiye nuko uryo kwiwe agakirahira ubutacisubirako no kuduhezagira agakoze izina ryacu. Dawudi nawe amaze kubisobanukirwa yavuze ngo Mukama ari iburyo bwanje ngo azosyokora abami ku munsi w'ijabo ryiwe, acira urubanza amakungu ayuzuzemo imibyimba, asyokora abakuru b'ibihugu byinshi kungene azoye amazi avuye mu isoko, ico gituma azoraramura umutwe. Iyi gituma kuyakoraramura umutwe nuko utari umunyabwoba, nuko wubaha Mukama, nuko utanga utitangira itama, nuko ugira impuhwe, nuko ugira imbabazi, nuko ukundana, nuko ugwanira ubutungane. Izi ni indangagaciro zigaragaza umuntu wo gutsinda akigana abansi biwe. Iki nicyo kizogukura ku ikirere kinini, maze inkingi ya 37 ukayita kumenya impamvu y'uguhezagirwa kwawe. Tunezerwe n'icyo Imana yatugize kuba cyo, duharanira izi ndangagaciro indwi. Izi ziranga umuntu akingiwe na rudasumbwa, umuntu
ahorana ikirere ciza c'Imana, umuntu ahorana ikirere ciza cy'ubutabazi. Imana yonge n'amahoro twishimire twese, itunezereze guturinde kuba bari twagura imbere. Bakobwa beza, izindangagaciro murazikeneye mubeho munezerewe. Basore, izindangagaciro murazikeneye mubeho mwubashwe. Bagabo, izindangagaciro murazikeneye kugira ngo mutabagwe. Bagore, izindangagaciro murazikeneye. Ba Kristo twese muri rusange. Wowe ufite igicu cy'abadayimoni, nk'uburi umunyeshuri, uziko wadubuye, uziko atamwe tufite ukwega, uziko iri kuraboro kumenganiki, gerageza ugwanire izindangagaciro. Imana igukure kw'ibyonyi, ishokora abasi bawe bose, gwe kubitamba kumubwimba no kubivuga. N'Imana umwizigirwa, n'Imana utabesha. Nubikora uhabwa umugisha kandi uhabwa ikintu gishasha. Turagushimiye cyane Mukama kuri umwanya mwiza tumaranye nawe ubwoko bwawe. Turagushimiye kuri Alpha na Omega, itanguro n'iherezo, ubwuzure n'ububasha, ubumwe n'ubutungane, amahoro n'ibyishimo. Twubake mwami Imana kubw'ijambo ryawe. Amaraso ya Yesu Kristo adishire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, ububasha bwo mu ijuru bukorere muri twebwe, mu wese Imana zitubeko, agahimbare karudasumbwa, kabane n'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo duhezagirwe. Turagushimiye cyane Kristo umukunzi mwiza, ugumane natwe, wakira utuboko twacu dutambutse, mwongoma n'udamu utwereke uyu munsi. Turasimanuka, turasa agashinyaguro, turasa uruhombo, turasa icankiro, turasa amajambo mabi, izina rya Yesu Kristo turabana b'Imana. Mana mutima mweranda, ubwuzure bwawe butubeko, ububasha bwawe butubeko, impuhwe, umuco, ubwenge, ubwitonzi n'umwuka wo guhishurirwa, kandi dukogwe n'isoni, kandi tukoze isoni izina ryawe. Turagusabye ngo bize kuri twebwe kugira ngo muri uyu mwanya duteye turugwe muri byose na hose. Amen. Amina. Amina. Amen. Amen. Amina. Koko ndagukunda cyane, reka nkubwire Mukama, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye, reke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Reka ndabivuge. Urakoze inyagora ku ngoma n'uduhezagira ubwoko bwawe.